bubasha twahawe nimuze tubuhagararemo. Erega ni wifata uko utari uzosanga ata mpinduka zibaye. Uraza uhagaze muri autorite wahawe, urazana impinduka zitangura kuba muri wewe. Urakura mu kwizera, ukumva nyene nta bwoba ufise, ubwoba burashira, ukumva urahagaze mu cyo wagizwe. Nuwuhe mwami yahawe kuganza igihugu yojugumira imbere y'abene gihugu? Nuwuhe mwami yahawe kuganza igihugu yojugumira ngo ibiki nibi? Atanguye kujugumira ngo baraduteye, neza na neza igihugu kiba gifashwe. Igihugu kiba gifashwe. Ariko wa mwasi yateye, muze duhagarare uko twagizwe abami, duhagarare muri autorite twahawe, tuyihagararemwo, tumugwanye. Bibiri ivuga ngo tumugwanye dufise ukwizera gushikamye, atabwoba, tutajugumira. Haleluya, haleluya, tumugwanye. Ubu Kristo Yesu yatanze amaraso yiwe akaduhindura abami n'abaherezi, yaduhaye icafise. Ububasha arabufise, ububasha arabufise, yarabuduhaye. Muribuka yarabuhaye n'abigishwa biwe, hamwe yarabatumye kuvuga ubutumwa bwiza kugira nibajugumire. Arababwira ngo henda bahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na skorpiyo, muri Luka 10 umurongo wa 19. Henda bahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na skorpiyo, nubwo kunesha ubushobozi bwose bwa wa mwasi, ngo kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Natwebwe jewe iri jambo urigize iryawe, nanje nkarigira iryanje, turagenda tugahagarara twemye. Uwundi mwanditsi version nasomye yavuga ngo je vous ai donné le pouvoir d'écraser la puissance de l'ennemi. D'écraser, urumva kwekraza, gusambura. Ubwo bubasha rero n'ubwacu, yarabuduhaye. Ubu bushobozi uwabuhaye abigishwa niwe mwami wacu. Nene twamwimitse nk'umwami, niwamwimitse mu mutima nk'umwami. N'umwami w'ubugingo bwanje, n'umwami w'ubugingo bwawe. Ubu rero niwe yaduhaye ububasha bwo guhonyora inzoka na skorpiyo, no kunesha ubushobozi bwose bwa wa mwasi. Kandi ngo nta kintu na kimwe rero kizogira ico kitugira na gatoya. Ubwo bubasha nibwa tutabuhagazemwo nta mpinduka, tuzoneshwa. Nimuze duhagarare muri autorite, tuzane impinduka mu ahadukikuje, tuzane impinduka, tunyaga ububasha Satani abariko aratwaza ituntu n'ubuja mu gihugu cacu. Ivyo ariko arazana ukuna kuriya tubihindura ubusa, duhagaze muri autorite twahawe n'uwo mwami w'abami yanesheje urupfu na kuzimu. Haleluya.